TV. Turabaramukije abakunzi ba Silent Vibes murakomeye mumeze neza twebwe tumeze neza nkuko vyama vyukuri twizera ko namwe mumeze neza kandi cyane. Alors uni wa mwanya w'ikiganiro cha worship time kiganiro turashikiriza misi kwa Mungu après midi ni kiganiro duhatugiramo ibihe vyiza vyukuri mu bihe bitari bike twadusaba tumire batandukanye swat abatuganiza ijambo ry'Imana swat aba dusanga ijambo ry'Imana mu kuririmba cyangwa kutubwira abigisha abapredikateur mu buryo butandukanye vy'ukuri. Alors no museo tubafitiye ikiganiro ciza nkuko vyama tubafitiye n'umutumire simushasha gose muraza kumubona arabidondora twahirukana mu misi ariko kuvaje ngaha no musi hari ibintu byinshi byahindutse tuza kumvira muri kino kiganiro tuzavuga n'ibihe vyiza vyo kunezerwa kumva ubutumwa bwiza biciye mu majwi. Alors Imana yahezagire neza tuzagira ibihe vyiza mugume muri ku murongo. Voilà, nagomba rero mpekaze umutumire wacu turagwaye kaze. Shalom shalom abariko baradukurikirana ego ku mazina ni Pastor Terasi Cintisha ndi umwe mu bantu bariko barahabuza ingabire y'umudeho wa rap muri gospel mu Burundi. Ego hari n'urungano ndiko ndakuza umwe namuzanye ngubu namubazaniye n'umusanganguzi akaze twaje nka team y'abasanganguzi twaje gusangangura ubwami bwose bwo mwijima. Voilà, murakoze utiri kumwe rero ni Terence mwamumbise. Terence ya mbere tumutumiye asumugwitwa abasanganguzi. Abasanganguzi nuvuga abasangangura ubwami bwo mwiza. Ego nagikuba cyo mwiza na kimwe bazosigaza. Oya ikinyoma hose aho kiri magadogisanganguye. Haleluya. Terence rero niyo turi kumwe tukatumaze gukorana ine misho hano kandi nibaza ko vyukora abantu bayikunze cyane. Mbere ho peut-être ko tuja no mu mwanya kumbure wo kumva akajwi umujene wo mudu present katubwira izina giwe ari Shalom shalom ku mazina yanje nitwa Aishakiye David Carmel. David Carmel umunyeshure warahejeje? Sindaheze ngeze mu mwaka wa gatanu. Mwaka wa gatanu ugiye mu wa gatandatu canke ugiye mu wa gatanu? Ngiye mu wa gatanu. Ngiye mu wa gatanu. Murumva ko David akiri umujene nawe nyene n'umusanganguzi abarane batumire turi kumwe kandi vy'ukuri nibaza ko tuzabugirana ibihe vyiza. Ariko imbere yuko tukumbure bakora mu kadiho Terence twahirukana ari umusore mugabo n'umusijene abanyuma yakundoka ibintu vyahindutse. Ego yesagira neza yesagira neza. Ego Terence ntakiri mu butayu. Oya ntihagira abanyihenda ko nakiri umwe turagukeje felicitation. Merci beaucoup. Ego twarikana umusore mugabo murabona ko waje yarashinze urugo vy'ukuri. Ndio twatsa kuronka kanya kanini ko kuvuga ku bikorwa vyiwe vyarimwe vyaheruka kumbere ni vyategura gukora mu misiza. Ariko twagomba tumwe kaze ntiduteho amajambo bikore mu gahogo hanyuma turaza kuronka nakanya ko kuganira hanyuma baze no kubandanya. Ego kazi reka twinjire ku karirimbo gashasha duherutse gusora kitwa Tuvabye. Tubatumirira no kukaraba kuri YouTube gafise amasanamu ameze neza. Ego ubuzima narimwo hari igihe bwananitsa kuko ivyo nacamwo vyantera kwibaza mbega Imana ivugwa irihe kitaza kunkitsa sinabona kazoza sinabona imbere sinabona inyuma vyaramananitsa gikomere c'ubuzima nta muganga yogikiza turetse no kugikiza nta nuwo gipfufaza kuko ubuzima atamukiza bugumamwo kabaza yaneshereje ububasha bw'umwiza ashira ku ngoma asubira kuganza ndidegemvye ngaragaza kwiza ikibi ntikikinganza sinjiganyira nuzishimwe kuva na Kristo umukiza indirimbo yanje ni haleluya yampaye kumuhimbaza mufashe to mushima gashako k'ingoma tuvuga haleluya vuga haleluya vuga haleluya Amen haleluya vuga haleluya vuga haleluya Amen haleluya sema haleluya sema haleluya Amen haleluya. Turabasanganguza ubu mwese muratuzi ikituranga no kwizera kwibisazi kwimura imisozi turi bamwe
Kristo atacita abashumba twacitse abakunzi turi bato mu bwami ariko ico tuzi nuko dusumba Yohana umubatizi yabwira abantu ko yanivyaha akababatiza mu mazi tubabwira ubutumwa bwiza tuzi ko ari ubushobozi nibo dutera isoni kuko wizera agererwa imbabazi turabana b'inkuba twuzuye ubushobozi kumenya Imana yacu vyatumye dukomera dukoreshwe vy'ubuhizi data turamuzi nitwerebe intazi nimutugaye ubuto dufise indoto mu buto nka Yosefu yari umuhererezi twuzuye mpwemu yera dusesa vyose dusobanura inzozi icisha abantu nuko Imana yabo batayizi babaye nk'abitsi nayo bafise n'igicaniro c'Imana batazi iyo nyene mutazi niyo tubabwira ko yatanze Kristo ngo muhanagurwa amasozi yitimanya umwana wayo yobuzwa niki kubagira abatunzi isi nibiyuzuye ko ari ivyo tubizi kunanirwa mu rugendo rw'ubuzima biva kuzawe nk'inkomezi z'ubunini bw'urugendo ahubwo nuko uciye utazi abavyawe n'Imana twese tuneshitsi nahawe guhitamwo iki kugerera ikimazi umwanda n'ubuki n'ikihe kiryoshe ni waba utari sazi hitamwo umwanda n'ubuki n'ikihe kiryoshe ni waba utari sazi hitamwo umwanda n'ubuki n'ikihe kiryoshe ni waba utari sazi hitamwo urupfu n'ubugingo abahisemwo neza amaboko hejuru amaboko hejuru amaboko hejuru abahisemwo neza amaboko hejuru amaboko hejuru abahisemwo Kristo vuga haleluya amen haleluya vuga haleluya amen haleluya vuga haleluya vuga haleluya amen haleluya vuga haleluya vuga haleluya amen haleluya ndatuma nde ndi hano nabari cutuma ndatuma nde ndi hano nabari cutuma ndatuma nde ndi hano nabari cutuma nitwe ryahanga rivuga ururimi mutazi ihanga rivuye kure ihanga rihambaye turi ryahanga ryamyeho kuva kera Yeremiya umuhanuzi we waratuzi twuzuye ubushobozi turabasanganguzi tuje gusangangura ibikorwa byose zibigirwamana zimwe z'abayari hashigwe hejuru izina ryo witanze kikimazi c'amaraso avuga ivyiza kurusha ya abiri tuje gusangangura ibikorwa byose by'umugwanizi bantu bave mu mwiza maze bamurikirwe n'umuco w'ukuri bazimiriye mu idini tuja kubazimurura tubereka indembo ryo kure binjire mu ishengero bishikira hira abakuru b'amadini ntimuzana amajambo ntaco mutugira murazi ko muri inkwi natwe turi umuriro utongora tahishijwe abanyabwenge bihishurirwa inzoya gushika kwa data ntitwambaza Mariya Yesu niwo nzira ukuri n'ubugingo turishikirana ca kuba marayika Yesu niwo nzira ukuri n'ubugingo turishikirana ca kuberanta Yesu niwo nzira ukuri n'ubugingo ntarindi zina twahawe turonkeramwo agakiza Yesu niwo nzira ukuri n'ubugingo uwinjiriye ahandi n'igisuma n'umwambuzi Yesu niwo nzira ukuri n'ubugingo vyature gose na zambwa zikibagura nazo nyene zivyumve Yesu niwo nzira ukuri n'ubugingo utarizera Yesu uri umunyavyaha wakriye Kristo ubuhariwe ivyaha abamwakriye nta rubanza rudutsinda inzozi z'ubugingo zitemba ziva mu nda twarakawe ubushobozi vyose turabiganza none tuvuga iki kugororoka nitubikorera kugororoka turavyakira kugororoka nitubikorera kugororoka turavyakira bagira umwete w'ubucucu mu kurondera ijuru ko barirondeza ibikorwa ntibaramenya amakuru Yesu sumuzimu Yesu ni muzima yamanutse kuzimu azuka ari muzima Yesu sumuzimu Yesu ni muzima yamanutse kuzimu azuka ari muzima kuvyizera ukatura ko Yesu ari umwami niryo rembo ryo nyenere twinjiza mu bwami ubu turabami abami n'abaherezi ubu turabami abami n'abaherezi ubu turabami abami n'abaherezi ubu turabami abami n'abaherezi yatawe mu ikombe anwera ku gikombe kugira nsubire kuba mu bwombe bwa data niwe kimaze kizima yasubije mu buzima nta wundi ni Kristo niwe nirata ku musaraba amanitse hari cakoretse igihuzu cahera caratantamutse ndishikira ahera hahera amaraso yiwe yampinduye icangera cerupfu n'ici caha carakuweho ikingera ca mpwemu nico cashizweho ubu ndashima Kristo yankuye mw'iborero anyuzuza amahoro n'umunezero ntavyanje ncirata kuko sije nkiriho ni Kristo murije mpagaze mu buntu bwiwe mpagaze mu rukundo rwiwe mpagaze mu ntsinzi
ziwe natitse impwemwe nawe hamwe na pana nawe nzuranwa nawe nengeserezwa no kuba muri we tera sapo abasanganguzi tout va bien tout va bien wow wow Geno kubizi cyane iyo niyo tout va bien ni tout va bien twamatanije n'izindi bagiriye ko d'accord hewe ivyo bintu je numva umengo n'ubuhinga bukomeye cyane gose kwe n'ubuhinga bukomeye nagomba kubaza twibutsa tubuye ngo n'umudeho witwa wiki kwari ko adukurikirana ni rap umudeho wa rap tuba turiko turivuga amazina n'uburyo bumwe bwo kwivuga amazina ico Yesu yatugize yaducikiye canke tukivuga ico tukavuga ubukuru bw'Imana biciye muri uwo mudiho dukoresha amajambo menshi mu mwanya muto yego bala bariko badukurikirana nibaza ko sinzi ko nyirabeganye nakujya bavuga amazina niki yego mubona mu Kirundi bavuga amazina ibintu bavuga byinshi mugo mu mwanya mutoyi nibaza ko ari amfite amazina ni ibintu bavuga iyo bavuye ku rugamba iyo banesheje niho umuntu aronka kwivuga amazina rero natwe Kristo yaratuneshereje ubu ni gihe cyacu cyo kwivuga amazina cyo Kristo yaducikiye ubu turashoboye kwivuga ko turabami n'abaheretse tukavuga iki Imana iri hejuru ya byose muri uwo mudiho kuko nyene twarabibonye twarabikorakoye n'ivyo twihweje n'amaso yacu tukabibona. Merci beaucoup. Kwari kwadukurikirana nibaza by'ukuri ko biragaragara ko abantu bafise impano bafise ubuhinga by'ukuri jewe nibaza ko ivyo natavyo noshobora uravye bakurikiranya amajambo ntacike sinzi mu mutwe nagomba kwaza iyo ndimbo nda yanditse ni wewe ni umujene iciyumviro cazanye umujene kweri ego niwe yazanye ico iciyumviro hanyuma nanje nk'umuntu umusokuru mu kwandika turaja hamwe twayanditse turi kumwe turandika amajambo turayatondeka neza turayashira mu buhinga bw'umuziki kuko ntupfa kwandika ivyo ari byo byose raba ati harimwo igaruka ry'amajwi harimwo amajambo yubakiye kurivuga rimwe harimwo amavina amarim canke sinzi ngene no bivuga ego okay nagomba kubaza Terence umudiho bani tutamenyereye kubona ego bariho mugabo ni ibintu nka societe y'u Burundi cyangwa amashengero muri rusangi batamenyereye kubona abantu bahimbaza Imana muri rap nagomba kubaza intango yawe yaroroshe canke n'ubu ni ibintu abantu batahura par exemple muri église aho ukorera canke n'ahandi usohotse peut-être aho ukorera birashoboka ko babimenyereye ko bahakubona ubwo nk'iyo usohotse ukaja hanze ubona abakirisu ibintu babitahura cyangwa babifata nk'ikoresho bivuga butumwa by'ukuri barabitahura benshi baraca nico gituma tukiriko turagwana navyo kugira abantu babanze babitahure burya ikintu cyose udatahura se kuvuga katarico ariko ndashaka babanze babitahure kingabire zose ziva ku Mana kandi ari nziza gusa urashobora kuyikoresha uko utariko amabirete yose Imana yaduhaye kugira tuyakoreshe neza nk'ubu urumva ko uyu hari ibyo ashoboye amenya kubirapura neza iyi ngabire rero uruciye uyica ukavuga nti jya guhibongoza bica bimunanira ariko mugari karabirapagura nukwatura kuzima azokurira muri ibi nyene apana ho yatura bya bindi baririmbaho hanze ariko azoguma yatura ibi nyene hanyuma ace abikuriramo ndetse bizonafasha n'abandi ugwarukaho kuza gutwagwa mu mutwe huzure bya bindi barapagura aho hanze bitaco bishobora guhindura umuntu mugari karature ati narakize ingwara ivyo biriyubaka muri we bigatembesha ubuzima muri we rero uwo mudiho mpora ndabibona iyo dukoze nk'ikiganiro mwe n'abariya nkaraba amakomantere bashize ko hari abatabitahura gose hariho nyene n'abadutuka tinama daimoni twaje nyene ibintu vya satani ngo twabizanye mu ishengero ariko uyu n'umudiho wejejwe kuko nimba Imana yari yabisize muri satani dufate kare we yabitanguje nimba Imana yari yabisize muri satani
Imana yari yabimusizemwo kugira abikoresha mu kuyihimbaza. None amaze gukoroka akoresha vya bindi nyene yari asanzwe afise. None kuvuga rero nta bandi bariho babikoresha ya ngabire yaciye agenda yitwara. Oya, iyo ngabire ibwirizwa kugumaho kubera yari yayimuhaye kugira yikoreshe mu kumuhimbaza. No agararije iyo ngabire yagumyeho. Reka tubandanye tuyihabuza tuyikoreshe mu kuvuga ubukuru bw'Imana. Ni nkuko nyene no mu guhimbaza uhibongoje ugize abahibongoza bose baririmbira Kristo. Hari abayikoresha ukutariko kandi yari kwiye gukora mu bwami. Rero kurya bakiriye abandi baje mu guhibongoza bakabizana mu ishengero, niko natwe bakwiye kutwakira bakadutahura bakaduha ikibanza kugira tuvuge ubukuru bw'Imana. Kandi biraryoshe gose. Urazi nk'ubu twaje nk'abasanganguzi bose ugasanga turiko turarapagura nk'uko iyo usanga biryoshe. Nuko utajerosisi muri bacitse umwe kosati bari kubibona ingene vyari bimeze. Turaza kwishika turaza kutumira abariko baradukurikirana by'ukuri nibaza ko ibi ndabimwaje kubera ko muri societe yacu abantu bagira ibintu byo kurapa twakuze tuzi ko ari abantu abandi hariya ibintu bije mu ishengero. Hari ukuntu ishengero ryacu canke ishengero rya Kristo muri rusangi ibintu twamaze gukategoriza. Ubonye umuntu ariko ararapa uvuga uti ibintu by'isi hariya mugabo ni byiza ko dutahura ko imidiho nta mudiho wanduye ubaho. Nta mudiho wandiho ubaho. Nico gituma umuntu hari indirimbo ziri mu irege z'Imana. Mugabo twakuze tuzi ko abantu bagira irege abantu b'abarasta n'amadrede hariya niki. Mugabo hari indirimbo turirimba no mu mashengero yacu ziba ziri mu irege kandi tuba dukoze icyaha ntituba ducumuye. Rero hari igihe twihutira kugira amajijuma ukabona umuntu abantu nk'aba canke n'abandi tumenyereye ko hari indirimbo nk'izi hanyuma tukabacira imanza ko badakijijwe arapagani si yatwinjiranye yinjiye mu ishengero. Nibaza ko vy'ukuri dukwiye kuraba ubuzima bw'abantu. Iyo abantu bafite ubuzima burefleta Kristo vy'ukuri nitwabacira urubanza nuko baririmbye umudiho kanaka. Nibaza ko atari umudiho wezwa n'umuntu yezwa vy'ukuri. Umutima ubikorana ugusunikira kubikora ivyo niwo. Bete nagomba kubaza hoba hari ibihe wahuye n'abantu bakudekuhaja face to face nyene bakabikubwira pana nk'ivyo amakomantere bakabikubwira barabikubwira bakabikubwira bakakudekuraje ati ibintu urimwo canke ibintu bya shetani canke waraguye wodu partage gatoyi si arika wibuka zimeze barabikubwira naho umuntu atobikubwira ngo abikubwire nyene urabibona nyene katari interesse ukamubona tivyo navyo ukasanga yirabiye hari mugabo uri kurasereva ubwoko bw'Imana ukabona hariha abo uri kurajena nyene mugabo hakaba n'abandi ubona ko bariko baravyakira bariko barafashwa wifokariza kuri abo bariko barafashwa hanyuma ubona we aca afashwa n'abandi kubera twese ntitwaremewe gufasha bamwe. Hariho abo jewe mfasha abo mpezagira hariho nabo wundi ahezagira urumva kugira bose baronke si twese twoca dufasha bose. Hariho uza gufashwa n'uyu n'undi aza gufashwa n'uyu n'undi aza gufashwa n'uyu kubera twese dufise kitwerekana ko mpema umuntu wese arafise ica ashobora guterera muri inosi kugira wowe uryoherwe. Hariho umuntu agira gatushe nyene ubona ate aka gatushe karandyohera karamezagira hariho n'ubundi ako kaguhezagira nawe atohezagirwa akeneye jewe rero uwo nanje niwe nca nitaho cyane gose. Urakoze tukiri kuri imyene bijanye no mudiho hari igikorwa heruka gukora udupartage gatoyi sope ko rufise concert mu bihe biheze utubwira mbega vyagenze gute. Nibaza ko kari nakaryo kumbure ko imbere y'abantu batari bake ino twari concert yawe ya mbere niyo yari ya mbere ntunganije nyimba yari ya mbere wabonye abantu bakira gute umva tuko turabivuga pete warugira mu isengero kandi abantu nyene babifata canke mu biganiro nk'uku mbega muri concert ho hari abantu benshi devant l'assemblée nini wabonye abantu bakira gute umudiho wawe cyo n'ikibazo ca mbere. Hanyuma ikibazo ca kabiri mbega ko musanzwe mufise umugwi kandi mukora no mudiho nta concert yose ishobora guhera muri ko muririmba ibinyene gusa canke muracisha mu zindi ndirimbo ibijya wari kurita guhibongoza indirimbo zisanzwe nyene
kubera impano zose zirakora mu kuvuga Kristo mpere kwishura kuri ako kanyuma ntiduhera kuri ibi nyene gusa turanyuzamwo akanya gatoyi kugira bose baze gushikirwa bagahimbaza muga tubandaniriza ko gusa kuri ibi nyene tukarapura hanyuma hakaba abandi baca bashiramwo akantu ko guhibongoza ubu twarapuye gusa kubera tudakwiye hari abandi nk'iyo tuvavye batangura bahibongoza bavuga nyene uw'Imana ikunze uku niko kagirirwa neza hanyuma tugaca twinjira tukarapura rero ku vya concert ndumva umunezero nibutse vyabaye kubera vyari vyantinyishije narumva ubwoba narumva nyene ibintu bitanguje bushasha mugabo cangira akantu kabaye keza nuko hari ikirere c'umunezero gusa haba abavyeyi b'umukobwa haba abavyeyi banje haba inshuti urumva wari umunsi wa mariage urumva hari mukumve bashe ni special yagize concert ku munsi wa mariage hari ikirere c'umunezero nta muntu numwe yarashavuye urumva naciye profit uwo munezero barimwo bose hanyuma tuca Kristo caravugwa bose nabona banezerewe hageze kuduza amaboko hejuru nyene urabona bose ko bayaduza n'umunezero mwinshi ndetse n'abavyeyi bacu nyene wonye nyoko buko ari karaduza amaboko hejuru nyene urumva kari akantu karyoshe Kristo ari karashigwa hejuru ego byari ibintu biryoshe n'abayimvite baririmbye uwo munsi bararirimbye neza Edin Diana nogera ndamushimira yarabikoze neza MP Parfait yaragakoze ukuntu nyene hanyuma abafafa praise n'abandi barabikoze neza n'inshuti za Yesu zararirimbye neza bari bahishikiye barabikora neza nongera kubashimira kandi ego gusa mu Nyakabiga ego gusa akantu kamwe nize ko umuntu wese nzobona ateguye igiteramo ateguye concert zomukurira inkofero kubera n'ibintu birarusha biratwara uburyo bwishi urumva urinze utegura concert ata maboko akuri inyuma unzo mukurira inkofero uwo nuwo gushigikirwa vraiment umuntu agize initiative yo kugira ati ntegura igiteramo uzomufata ukuboko kubona ibintu birusha ego merci beaucoup warakoze kandi urumva ko nawe hari abushimiye narinzi ko nca ndakigarukako si hari abantu nka babiri spécialement nubwo hari abashimiye hari abantu spécialement uravye integuro z'igikorane kandi integuro z'urubanza vyabereye rimwe hari nk'abantu spécialement uvuga uti uwo muntu nyambari babicanke batatu aba bantu vy'ukuri la réussite y'urubanza rwanje na réussite y'ikorane ndabikesha abo bantu nubwo ivyo bikora abantu benshi nk'abantu babiri canke batatu boshimira abantu ego murakoze aka kantu sinari kugasigana ariko ugacishamwe nkakavuga niyo utari kukambaza hari abantu ntogenda ntashimiye kuko umuntu arinze ashira ivy'agaciro kuri Kristo uwo muntu aho ubutumwa bwiza buvugwa hose nawe aravugwa kugira bibicibutso ciwe rero ubwa mbere ndashimira ko ibintu byose bikorwa n'ingufu zo mu mutima ndashimira bampaye amakuraje bakambwira ati birashoboka ndashimira umuntu wa mbere umupasiteri yitwa FM tumutazira mami niwe yanyorudonye mu ibango ry'ubudiyakre yanyorudonye mu budiyakre hari hose niwe umuntu wa mbere yamvyura ati buriki tidusenge tugisengere kirakunda nkumva arambereye umuvyeyi nyene nkumva ukuntu avyitwararitse ati bizogenda neza yo nkumva kurema nkumvi izindi nkomezi ko hari umuntu ari karansunika ndetse nuko nabo nyene yagize n'icaterereye cy'uburyo buboneka ivyo byose ndabimushimira mami mwambereye umuvyeyi mwiza ego ndazi azocumbiriza kino kiganiro hanyuma hariho n'uwundi ntawe ndabona gusa tuvugana uko yitwa Barenga Nduwimana Barenga ubu ndamushimira yaraterereye Imana yaramukoresheje aragira igikorwa kiboneka mu
bigaragara arashira mu kuboko maze Yesu aravugwa. Hari sino kwibagira no gushimira ishengero shengero rya Yerusalemu mu Burundi ryarambaye hafi nacyo ryarafashije aho dusanzwe dukorera ibikorwa by'Imana nk'abasanganguzi ryaramfashije bamba hafi umuvyeyi wanje Nzeyimana Justine Imana iguhezagire ego ni nawe yanyorudonye mu ibango ry'ubwungere. Voilà, nuko ni benshi twovuga ni benshi umwe wese ndakavuge muri ano majambo umwe wese mu gikorwa yakoze igikorwa cyose cizukoze haba sije nzomuhemba agekore nk'ukoresha shebuja mukuru azomugwiriza kizomuza ko nuko biba ico umuntu cyosabivye umenye kuzocimbura nawe utocimbura uruvyaro rwawe ruzocimbura sivyo warakoze iciza nikibi naho ugikora naco nyene ubwirizwa kucimbura. Rero ivyo babivye isi n'ijuru bikiriho kubiba no kwimbura bizokwamaho bibaze ko bigwiriye ego. Voilà, nuko merci beaucoup. Hari waririmbye neza avuze ngo iyo ubivye neza uyigaruza inyungu garuza inyungu abantu bitanze mu bikorwa vyiwe n'ubu babandanye bitanga abasha dufise umugambi wo gushika kure nk'abasanganguzi tudafise abadusunika badushigikira mu vy'uburyo twe turaca ahantu tukandika tukaronka ishurirwa tukandika mugabo ni bikorwa biremereye gusa birasaba support irenze nko kuja muri studio biguma biduga turasaba mu bikorwa dufise byinshi babandanye badushigikira kugira turabe ko natwe twushika kure tukashitsa Kristo kure cyane ego na cyane kamo turazavuga kukarangiriza ko ariko vy'ukuri abantu muri ko muramufasha muri kino gikorwa mu bibe aho nyenzi n'abasoma badashika vy'ukuri anuzaka noti biba mu gikorwa c'Imana supporting abakozi b'Imana bariko barasohora ibikorwa vyivuga butumwa vy'ukuri ushize kwitafari nivyo ko waciwe nushobora gucikorera cose uko siwe wandika siwe urija kushira iyo mistari ku murongo mugabo vy'ukuri yasohoye igikorwa nk'iki kagira abo gifashije nibaza ko hari agatafari ushize ko kandi ibintu bihambaye vy'ukuri c'est quelque chose de valeur kiba kibaye très important. Voilà, nuko reka rero tubishije amajambo ahubwo dusubire tubongera akanya tuba ducije no mwarusha tubongera akanya gatoyi muduciriza ko kandi kantu imbere yuko turangiza ego. Ubuzimire bwa mbere nuko utimenya icuri kwitwa umugororotsi ntabwo turi hikori ubwo n'uruhumyi rutavugwa n'amarori bisaba gusa kumenya icabaye karuvara hapfuye ubugororotse kugira jewe nawe tuba bagororotse kubwo kwizera Kristo nahinduwe musha sinkigira ubumenya kuvyo ku mubiri kuko niyambuye wa muntu wa kera abuzwa no kwipfuza kubika uruhendo mpindurwa musha umwe mu y'ubwenge Kristo ari muri cyo ubundi caremwe gisha reka nkwidondore ni wamenya data nanje uzobumenye sukwirata ndazi uwo ndi wendi uwo kwandi uwo ndi wendiho niwe data ndazi urazi kuziko nzi data nohora habikora nohora habirema Kristo niryo zina we Kristo niryo zina we Kristo niryo zina we ndicaremwe gisha ndaze kunzi kera simvuka hahandi havugwa vya bindi sinkiri wa wundi ndicaremwe gisha navutse ubwa kabiri navyawe na mpwemo umve nkubwiri wacu ni karice VIP ni mu bifilipi Tuwajeme Aveni numero 20 egenda uyisomere ntabwo ndi umuswaye kiri mvugo ururimi rw'ijuru tukayaga amabanga n'uwaremye isi n'ijuru ikivyawe n'umubiri ico n'umubiri kivyawe na mpwemu ico naco ni mpwemu erega niko biri intama ivyaye impene ibi vyaye igihome ntubumwana w'Imana utavyawe na mpwemu barangogwa na mpwemu nibo bana b'Imana ntiduhindura ubusa ubuntu bw'Imana Kristo yapfiriye ikiturongowe n'ivyagezwe Kristo yaranesheje adusigera umwitsa ngo twoye kwitsa imitima ntiturabaja bicaha dufise ikitugera turasenga tukumvirwa kubw'imini hatunihira twarahawe ubushobozi bwo kurandura ndetse no guhonya gusangangura gukomvomvora imigabo yose y'umwasi Satane ndemeranya n'ijuru ko ndi umwana w'Imana kuko mpwemu w'Imana ari wadutakisha abadata nivuge
ndi uwo mu rubyaro rwa Aburahamu, sindi uwo ku nshoreke, ndi umwana wa Yerusalemu, Yerusalemu wa mugwa w'abavyawe na mpwemu. Aburahamu afise abahungu babiri bo ku bagore babiri, umugore bwite yavyaye Isaka, inshoreke nayo Ishimayeli. Ku bagore babiri niho hakomoka amasezerano abiri, rimwe ryavuye ku musozi Sinayi, niryo ryavyaye abo kuguma mu buja, iryo ni Hagayi. Isezerano rya mbere ni ry'abakebwe mu buryo bw'umubiri, isezerano rya kabiri ni ry'abakebwe mu kuvuka ubwa kabiri. Ku musozi Sinayi havuye ivyagezwe, Yerusalemu naho hava ijambo ry'ukuri, navyawe n'ijambo ririho rigahoraho. Ku musozi Sinayi havuye ivyagezwe, Yerusalemu naho hava ijambo ry'ukuri, navyawe n'ijambo ririho rigahoraho, navyawe n'ijambo mbuto y'Imana itabora, navyawe n'ijambo ririho rigahoraho, navyawe n'ijambo mbuto y'Imana itabora. Ndi uwo kwa Jambo, ni we nose ndakura, nari umwana w'intabwa, Jambo yaraje ankura kagasembwa, cambi caremwe gisha muri we niho naremewe, negereje Siyoni nicaranye nawe, ahantu ho mwijuru ku mugwa w'amahoro, Yerusalemu wo hejuru, umugwa uhoraho. Muri we niho naremewe, negereje Siyoni nicaranye nawe, ahantu ho mwijuru ku mugwa w'amahoro, Yerusalemu wo hejuru, umugwa uhoraho. Nezerwa twigine twaratabarutse, waba uri umukene canke ukenutse, waba wubahitse canke ugayitse, ishimwe ry'ikimazi n'umutima umenetse. Pfa kwizera gusa umukiza abamanitse, ku musi ugira gatatu akaba arazutse. Harumagedoni uzoba uyirokotse, isi iratwanka mwene dati dufitiye ishari, na Yesu umwami yaramwase ndakubwiza ukuri, yarazinuka ivyayo akariha nikori, ataco bamuziza bamutera imisumari. Binkuru namamaza nuko Yesu yanesheje iyi si, ntiguka nge nshuti Yesu araganje. Hapo ni ukweli dunia ni simpa mukari, Yesu kumpa mkono utayikuta hina men. Ufite akangonongono urabaza Stefano, temere biruko n'abampaye ishano, naco bashitseko bagumye bambona uko Yesu yambaye ko. Iyi si ntuyitinye ngo wiruke mu bapfumu, ariko utinye kuzotabwa muri gihono. Ijisho ry'Imana rirutyatekezo, ukinyegeza mwisi uzoba wihenze. Karibuni kwa Yesu alitutoreye damu, kwake ndo tutapata maisha matamu. Maisha matamu. Ngira nshinge ntahe y'ubukuru bw'Imana, kuko niyambuye ivyiyumviro vyo mu bwana. Nkiri umwana navuga gwana, nkiyumvira gwana, nkibwira gwana, nabaho nk'umugurano kandi ndisamuragwa, nkifata nk'umushitsi kwa data ndo umusangwa. Nkiri umwana fashwe n'agasonga, nirukira abahinga ndetse b'abahanga, ariko nabo nasanze hari bibacanga. Kano gato nkabirizi kajumiza amahanga, nabo birabacanga. Sinari bwagacakire ko ari waje kwitanga, remerera shishagugwa warazira mpunga. Nkiri umwana narabura amahoro, nk'umwana abayeho yumva kafise sa kabataramubona. Uko vyogenda kose ibibaza arabigumana, kutamenya ikomoka n'amahoro ubwo bironkana. Nkiri umwana nagiye kumva amahoro, bambwiye ubutumwa bweje buva kuri we, ko data ari umuco katamwijima na muke wigera uba muri we. Jambo w'ubugingo yaraja nawe, baramumenyesheje ndanamwibonera, naramwitegereje ndanamukorakora, naramwakiriye umunezero wancuruzuye. Terase hapo. Sanga nguzi. Wala. Ai nuraryoshe bro. Nuraryoshe. Aya majambo araryoshe kumva, nagomba ko bazatera mbere ko turangiza. Aya majambo hari ibintu bavuze ngo bikurikirana, kera mu twaravyiga bavyita marime mu Faransa. Ibintu ntibibafata umwanya munini kwandika by'ukuri. Ubimenyereye bigufata umwanya muto, ariko novuga ko vyamaze kwiyestara muri jewe, ari vyo ndyamye nkumva ijambo rije nca ndondera ririkurikira, n'ingene ndabitondeka neza kugira bize gutanga isiguro nziza. Ivyo ntibikintwara umwanya munini. Hanyuma dufate ko rero wanditse, kwandika no kumemoriza biratandukanye. Biratandukanye. Urafata umwanya wo kwandika n'umwanya wo kubishira mu mutwe, wo kubimemoriza. Igikogwa? Yego. Biratandukanye, ntubikorera umwanya umwe, gusa kubimemoriza nivyo bica binatwara umwanya munini. Ugera hariho ijambo usanga wasizemo ugasanga ryabaye rirerire, iza kugwa muri tacu, uri rawe ingene irinde worisubiriza canke bigume mu gicapo kimwe, ukarondera ibyo urisubiriza canke ukamenya, ukarondera ingene urikupa canke ingene uriririmba uri kataguye. Ego. Na buhinga bukomeye cyane.
nukuri turagushimiye ariko mbere ko turangiza twagomba no kubaza hari imigambi ya vuba mufise hari imigambi mva ko hariho album pa album indirimbo mperuka gusohora itwibutse ingene yitwa Tuva Bien iri kuri page yanje kuri uri channel yanje ya YouTube wandika Pasteur Terasi Cintice ucuyibona ego n'izindi zikurikira mugize sabone navyo biba ari vyiza gose wamutweretse ko mudukurikira ariko hari indi ndirimbo tugira dukore bazotwihanganire si indirimbo izovugwa mu ishengero oya tugira dutere ubwami bw'umwijima ego ni indirimbo izozitandukanye n'izindi ego y'ibindi twahora dukora izoza nyene niyo gusangangura nyene tugira dutere ubwami bw'umwijima kugira duhabuze umudiho wa rap ego tugira tuhabuze kugira nzobikora muri buno buryo nyene muri buno buryo nyene okay ego wala nzobikora muri buno buryo nyene kugira bashavuba mufise ego indirimbo izoba yitwa umwami kabisa kuko hariho abigira abami bakihaya turabami ariko batari mu nzira yo bakiyemera muri rap no kwiyemera iyi rap no kwiyemera kuvuga nyene kukomeye ariko ukomeye uri kurivuga kukomeye kandi atacuri urumva ko abara amakoso buri kurahuvya n'abandi kubera ata Kristo nta buzima utimatanije na Kristo ntiwovuga ko uri umwami ntiwovuga ko ukomeye kuko twebwe mweho turi hanga ryatoranijwe turabami n'abahereza urumva bariko barayovya abandi kujya ubiririmba byavyiyemeye ko kujya nawe ukabisubiramwo kujya nyene uri kurayoba mu nzira yiwe ariko abazoririmba ivyo tuzoririmba vyatura nyene kuri umwami warimatanije na Kristo hanyuma nyene bumve nyene uri kurakomera nyene uri kutera nyene ubu umuntu akomeye mu bwami aho na Satana zo gutinya imiyaga mibi bikagutinya ingwara zikagutinya n'ubukene bukagutinya ikintu cyose cy'umusozi bikagutinya bikaguhunga ego wow bikaduhunga ariko nagomba kubaza mbega nka mwebwe banditsi n'urero haragwanyu iyo muri ko murakompoza nk'ayo majambo nivyo hari ico twabaye ku bw'ibikorwa ca Kristo sivyo kwinyora hari ico twagizwe hari ico turi hari ico ducika ku bw'ibikorwa Kristo yakoze ariko kandi ko muba muri mwivuga butumwa muragerageza kubalansa ntimusange cyane cyane muri ko muvuga ico turi gose mukibagira kuvuga ico Imana iri cyane cyane ko muba muri mwivuga butumwa ni hari umutego ko ushobora gusanga umuntu ariko arivuga cyane yibagiye kuvuga umwe duhanga amaso oya kubera twebwe na Kristo twacitse umwe iyo maze kwivuga na Kristo mba ndamuvuze kubera ndicabona cyo gushingira ntayicare kuvuga ico ndi nico Kristo ari ndiko ndavuga ko nacitse umugororotsi kuvuga ukugororoka so kwanje nuko Kristo yancikiye sivyo ndiko ndavuga ko narose amagara meza ivyo si ivyanje nivyo Kristo yancikiye ndi ntahe y'ivyo Kristo ari ndi ntayigaragara hano kwisi y'ivyo Kristo ari rero ndiko ndivuga si mvuga jewe mvuga Kristo je na Kristo turumwe si je nkiriho ni Kristo ariho muri jewe kuvuga iyo ndiko nivuga amazina si ndiko ndavuga ivyo nyene nivyo bihesha Imana data icubahiro kubera uwatura ko Kristo ari umwami nanje ndavyatura mu vyancikiye uwabarika arahesha Imana data icubahiro rero niryo shimwe ryayo kubona Imana duhimbariwe buno buzima tubayeho neza iyo nishimwe ry'Imana Imana iranezerwa ubonye muhira abana utashe bakavuga ati bajya abahungu n'abana akabajya abana n'abanaka iyo muguwe neza na cyane cyane iyo mwateye imbere muvye ntaca yipoweshereza aca ryohyo rero muri ko muri gina amatavu hoho muri ko muratera muje imbere hoho Imana najyo mashimwe nyene kuvuga ati guhimbaza Imana canke kugirane ngo ni mu majambo gusa oya n'ubuzima ubayemwo uri kuratera uje imbere uteruka yangana ivyo Imana birayishimisha kubera intahe ni yayo kubera nk'ubu dufate
ntenja hasi nisanze ndiko ndabesha, nisanze mu bwesikro, nisanze ndiko ndiba, ivyo Imana sinzoba ndiko ndayihimbaza kubera ivyo nyene ndigitukisha kuri yo, mbaye igitukisha ivyo sindoba ndiko ndayihimbaza, ariko ndiko ndabaho ubuzima bw'Imana aho ndeja ndiko ndayihimbaza kubera yaza kuvuga ati yo hariho umuntu afise umutima nk'uwanje, hariho umwana wanje nkunda hariya cyane. Rero umutima wo guhimbaza so mu majambo gusa, ubuzima mbayemwe, igicapo mbayemwe, umutima mfise, ivyiyumviro mfise, ivyo nivyo zonyene bishobora guhimbaza Imana. Voilà. Merci beaucoup. Akantu byari bikwiye ko agashira ko umuco akanagashimangira ko kugira ngo ariko badukurikirana hari gihe umuntu yumva aya majambo bavuga agahava yibaza ati ni ibintu bihagaze mu majambo gusa, mugabo murumva ko birengeye amajambo. N'ubuzima. Ego. Ntibihagaze gusa ko umuntu avuga ngo ndicare megisha ngo yangiriye iki ngo yagize iki, ayi ibintu umuntu apampagura ku muntu gusa, muri ibintu birafatanye n'ubuzima. Ubuzima tubayeho mbega ubuzima buri freta Kristo vy'ukuri, buri freta y'insinzi Yesu yaduhaye canke yadushikanye ko mu buzima busanzwe turayitambukira. Yego. Azati genda mu mahanga muvuge, genda mu mahanga mwamamaze muvuge ivyo mwabonye, ubuzima bwo kubivyabona turaburimwo. Urumva rero si ibintu bihagarukira mu majambo gusa, kandi murumva ko nubwo kije kibazo nakimwajije mu ndirimbo zabo vy'ukuri canke muri ibi vyese vyabo, muri aya mahapi yabo, murumva vy'ukuri ko harimo amajambo ashira hejuru Kristo, harimo amajambo ashira Imana hejuru, harimo amajambo ashicubahira Imana kubw'ico yakoze, bw'iko Kristo yakoze, mugabo kandi bakanagaruka bakavuga natwe ico twahindutse kubw'ico bikorwa Kristo yakoze. Rero haba harimo iyo balance, haba harimo iyo équilibre kugira ngo umuntu ntasanga yaka arivuga gusa, mugabo umuntu avuge Kristo, avuge ico yabaye, mugabo icubahira ni ciwe. Yego. Ntidusange tuko turihayagira, uwirata yirate ko yamenye. Duhitana icubahiro cyose twabatu ico turi cose ni kubwawe mwami. Yego. Voilà, kugira ngo ibintu bigume bimeze neza. Yego. Voilà, nuko rero murakoze, ikiganiro cacu kirangiriye hano, ariko twagomba tumaka jambo ka nyuma kumbure Terence hanyuma turangiza. Ego. Mu kurangiza tworangiza dusaba vraiment urashimitse badushigikire, ukuboko kwabo kurakenewe kugira dushikane Kristo kure. Twebwe turafise igicapo nivyo, mugabo nkuko ba Salomo bose bagira igicapo cyo kubaka ingoro, mugabo hakaba abandi baca bazana ibikoresho byo kubaka. Rero twe turafise imbono y'ivyo dushaka kugaragaza, ariko abafise nabamabuye yo gutuma bigira ante canke ibikoresho byo kushira mu ngiro ivyo iryo yerekwa, batuze ko turabakeneye batuze ko badushigikira, ndetse n'impano nshasha. Twe impano, wumva ufise impano runaka kumva ati jewe iyi mpano irifo ko ndayikoresha mu kuvugira Kristo, nawe nyine turamuhaye ikaze. Aha ari hose arashobora kuza akimatanya natwe, kubera dushaka kuba umuryango wagutse w'abasanganguzi, habe generation ikangukira bino bintu ati hari byinshi twanyazwe mu bwami, hari byinshi nyene usanga turiko turafatira ku vy'abandi aribo bari bakwiye gufatira ku vy'iwacu. Basanga amafilime turorera yadakijijwe, yaba harimwo abakina amafilime nyene ugasanga harimwo ijambo muri bijya bakina, ugasanga biraza kubaka igikorwa c'Imana muri bo, biraza gutuma wizera ku rundi rugezo. Ivyo biba ari vyiza cyane. Nk'uwo musozi usanze abandi barawufashe, asanga turiko turarorera amafilime atari yo mu bwami, ivyo usanga ari kibazo nyene. Umuntu wese afise impano ashaka yikoresha mu kuvuga izina rya Kristo, wese turamuhaye ikaze aze mu basanganguze, tube urunganwe ruje guhindura ibintu. Isi twayihindura mu kanya gatonya, igahindukira ikaba yikorera ubwami bw'Imana. Hanyuma aho dukorera ku Mutakura ku Gicenda nimero 40, turagira ama repetition kuwa gatanu guhera isaha 10, boza bakaza ingabire zose tukazirera zigakorera Kristo.
abadushigikira nabo bazoca ku nimero y'ino televiziyo hanyuma namwe ndazi muzotwibuka hanyuma badushikane ko ati bari abantu bakorera hanaha hanyuma batuze ko badushigikire dukora ibikorwa Kristo abandanye yamamara. Ego ni nkako nagira ndangirize ko ego wala ariko badukurikirana murakoze cyane turashimiye twari kumwe na Terence murumva ko yateka mu by'ukuri ku bantu bashobora kubaterera aba diaspora bari hanze n'utwo $2 dukorera Imana banange wala n'abandi n'abari hano mu supporting igikorwa c'Imana by'ukuri ni ibintu bikomeye mu supporting igikorwa c'Imana umuntu yumva hari cyo muhema mubwira agira ico akoze batanze adresse bashobora no guca ku hano kuri ku nimero yi televiziyo yacu donc mu supporting bano bantu bakora igikorwa c'Imana banezerewe kandi ubwami bw'Imana uzobandikishije ikintu cyane wala nuko rero Imana yahezagire ikiganiro ugikunde ugipartage abandi ugisangiza abandi mugire s'abonner uko yibasavye mugire share mu bisangiza abandi mugire na like que Dieu vous bénisse abondamment ciao ciao Siren Vibes TV